uno munsi nagomba turabire hamwe ukuntu ibihugu bitera imbere kubera ico bita amarafineri. Inzahabu bwamye n'ubu n'ubutare bufise agaciro kw'isi yose. Inzahabu dufise mu Burundi zirenzeko. Ngoma ndabereke ukuntu dufise ibintu vy'agaciro isi yose yipfuza. Ngoma ndabereke ukuntu yaba hariho uburongozi bwiza, abarundi tuba tubayeho neza gusumvya abandi bantu bose ku mugabane wa Afrika, kuko vyose bipfira ku burongozi canke bikirira ku burongozi. Tugomba twige ukuntu Uburundi bwotera imbere mu mwanya muto cane iyaba atarinda ndende y'abantu bamwe bamwe. Kugira ngo mutahure neza nimubanze mwumvirize iyi mpanuro nziza. Ivyo nza kuvuga vyose muri iki cigwa bidahagaze kuri iyi mpanuro nobana ariko ndatunganya. Kuki tutofata akagahugu kacu ko atahandi tuzosaganyiriza tukagakunda tukakabungabunga tukegerananya nka kurya umwana yegenyeza se cyangwa nyina ari mu ngorane, hanyuma iki gihugu tukagiteza imbere. Isahani dufungurirako tukayuzuza ibifungurwa vyinshi tugasangira. Nta kindi cotuma ibi vyose bikunda atari urukundo, atari uguca bugufi, atari ukwemera tukaja inama tukaganira duti vyatugoye nibi twobitorera umuti uku, duti ibi bintu reka tubigire kirazira ntituze tubisubire, reka dutangure page nshasha twibagire ivyatugoye. Aka gahugu kacu kabi paradizo hamwe isi yose yipfuza kugashikamwe, hamwe ata murundi numwe asubira kubaho nabi. Uburundi bube nka Finlande canke bube nka Norvege canke bube nk'Ubusweda canke bube nka Danemark, bube nka Swisse, tubeho nk'Abaswisse, nta kidashoboka wampaye nkaro urukundo. Reka turabire hamwe ukuntu ivyo vyose vyoshoboka mu gihe tuvyitwayemwo neza. Kuko tuvyitwayemwo nabi murazi ko ahari urwango, ahari inzigo, ahari ishari, ahatari umwumvikano, naho haba hari vyose nta kintu gishobora kubagirira akamaro. Murabipfana vyuzuye. Reka kugira ngo tubitahure tubanze dukore kano ka exercice gatoya. Ndabiriza indogoba ivyo zirya biruzuye ni pomoni, ariko kubera agapati, ubwishime, ukubona ko imwe ishoboye, ukubona ko idakeneye igenzi yayo, ico nico kizibujije kurya. Ngibi zirabibona ariko vyananiranye ko zibishikako. Ku gicapo ca kabiri murabona yuko ziguma zibururana ariko vyanse, ahubwo ukubururana kwazo niko ziguma zinigana. Umugozi ubandanya uniga, uko zibururana niko umugozi ubandanya uniga. Ku gicapo ca gatatu murabona yuko zaciye bugufi, zabonye yuko bidashoboka, zabonye yuko zikeneraniye, ziriko zirumvikana, zicaye hamwe zitemugabo. None ngaha aho bona turiko dupfiki, nubona yuko amanyama yacu ari yatumye tubura ivyo turya. Raba tugomba twicwe n'inzara. Reka rero sha twumvikane, reka dusangire. Ziricaranye ziriko ziravugana ziti muhungu, ibi bibazo we ntubona ko ari ivyo twikwegeye vrema, reka ivyo twapfa tubihinyanyure ntitubisubire, hanyuma twifungurire indya zacu turi kumwe. Ku gicapo ca kane murabona yuko ziriko zirashira mu ngiro ivyo zapangiye muri ca kiganiro zagirana. Zemeye guca bugufi zirasangira, ziriko zirakubita icopo rero. Ku gicapo ca kane murabona iyo zigeze ziriko zirasatura, ziriko zirasavya,
ziriko ziraseka icopo ndakurahiye. Aha vy'ukuri twebwe abarundi iki gicapo nico twigisha. Eheraba dufise vyose byoshobora gutuma dutera imbere mu kanya gatoya nkuko tuza kubibona muri kino cigwa. Banze murabe kino gihe turatose, ubukene buraturembeje, ingwara ziraturembeje, urwanko ruraturembeje, ishari, inzigo, ubwishime, kubona ko bidakenewe ko twosangira umukate Imana yaduhaye. Ubwicanyi buturembeje, imisi yose twama dufise imitima y'ukunigurana. Kubera iki tutoca bugufi nk'uku izi ndogoba zaciye bugufi zikicarana, zikumvikana, zikagira amasezerano, zikagira ziti reka dutangura kurya ivy'iwawe, dusubire ivy'iwanje, dusabikanye bike dufise. Boneka abarundi bene wacu, bene data, ikintu kibuze ni ikihe kugira ngo dushobore kwicara hamwe tuganire ibibazo dufitaniye hanyuma tubirangize twubake igihugu cacu? Turuhe turushwe ubwenge n'indogoba. Abanyamahanga baruhe bitwengere bavuge bati abo si abantu ahubwo barushwa ubwenge n'indogoba. Twebwe none mwumva twobiharira? Mumbure mu makomantere yanyu muraza kugira ico mubivuzeko. Ubu harageze yuko umurundi wese ava mu gacerere akerekana ukuri aho kuri, hanyuma tugashira mu ngiro uko kuri kugira ngo twogorore igihugu cacu kize cava mu manyanga cabayemwo kuva kera. Ntibishoboka ko twokwaba mu ruhagarara imisi yose tubururana, tunigurana, nta kamaro na kamwe twobikuramo. Tworinda tuva kuri inosi atakintu na kimwe dushitseko, na nyarirya kino gihe tugeze aho umwasi ashaka. Nuko rero nkuko twatanguye icigwa twarabonye yuko amahinguriro ariyo yonyene ashobora guteza imbere igihugu. Turamaze kubona rero ibitari bike vyerekeye amahinguriro, twarize ivyerekeye isima, amakaro, ibiyo. Uno musi turiga ivyerekeye inzahabu ni petrole. N'umunsi turiga ico bita rafineri. Rafineri ni ihinguriro rihingura ibiba vyimbuwe mugabo bitarahinyanyurwa canke bitarahingurwa. Ndatanga akarorero nko mu gihugu bimbura petrole, bijya bakuye mu kuzimu sivyo dushira mu modokari, sivyo ducanisha, sivyo dukoresha ibikorwa vyari byose, ahubwo kugira ngo bijya biboneke, kugira ngo mazuta aboneke, kugira ngo esasi iboneke, kugira ngo kerozeni iboneke, igitoro kibanza guca mw'ihinguriro rituma bijya biboneka. Nukuvuga ngo iryo hinguriro rituma biboneka nico bita rafineri. Voilà. N'inzahabu kugira ngo haboneke rengodor. Nyugenda ibutihinda ngo wimba inzahabu hanyuma ngo ushuzitwara ku isoko mpuzamakungu uzidandaje baguha make cyane. Nukuvuga ngo zibanza guca mu rindi hinguriro bita rafineri. Iyo rafineri rero niyo tugomba tuvuge ko muri kano kanya nk'igihugu cimba inzahabu hanyuma kigashora izo nzahabu zikiriko ivu canke zikirimwo umusenyi, ico gihugu kironka amafaranga make cane. Uburundi murazi yuko ari igihugu cimbura inzahabu zitari nke. Inzahabu dufise mu Burundi zirenzeko. Nivyo inzahabu dufise mu Burundi ni nyinshi cane, ariko wowe uri kuranyumviriza kuva aho batanguye kwimbira izo nzahabu akamaro zirakugirira nakahe? Izo nzahabu zija mu mifuko y'akagwi k'abantu, nta kamaro na kamwe ziriko ziragirira igihugu. Kubera iki? Nta bwizigirwa buriho. Nukuvuga ngo hariho wa mutima wo kwigungirako atari umutima ugushira hamwe. Agoma ndabereke ukuntu iyo hari umutima wo guteza imbere igihugu naho kitaba cimbura inzahabu gishobora gutera imbere ku rwego rwo hejuru gusumvya igihugu gifise inzahabu nyinshi kizimbura ariko kidashobora kuzihingura.
twumvise ko Uburundi bwuzuye inzahabu. Nivyo, Uburundi bwuzuye inzahabu. Ngira ngo mu mitumba nka yose hari inzahabu naho tutarabipima, ariko Uburundi burimo inzahabu nyinshi cyane. Ngoma ndababwira ibintu biza kubatangaza naho bamwe bahava bantera amabuye. Ikiro kimwe c'inzahabu zihinguye canke ziri rafine ku isoko mpuzamakungu kigugwa amadolari 100,000. Voilà. Mu Burundi rero nta hinguriro dufise canke rafineri yotuma izo nzahabu tuzihingura kugira ngo dushobore kuzidandariza ku isoko mpuzamakungu ngo ku kiro baduhe ayo madolari 100,000. Dufashe tukubaka iryo hinguriro nirisaba n'umutahe munini, n'abagwiza tunga bagiye hamwe bogiyubakira, ariko yubatswe na leta vyo bari vyiza. Biramaze kugaragara rero ko ku kibuga c'indege ca Bujumbura haca inzahabu nyinshi zivuye mu Burundi zisohotse hanze. Zigiye he? Zigiye mu Rwanda, izindi zigiye i Dubai. Mwumvirize, zigiye zirimo vya bivu. Nukuvuga ngo wazikugurira arakuzimba aguhe amafaranga ubusa. Akubwira ati no, zirimo imicafu, zirimo imisenyi, ni bivu. Akarorero mu Rwanda nta nzahabu bimbura, ariko bubatse iryo hinguriro bita rafineri rihingura inzahabu, bagurira abazimbura. Nukuvuga ngo bagura izo ziva mu Burundi, bagura iziva handi, bagaca bazihingurira bakaronka amarengo d'or. Mwoba murumva ahantu bacukura inzahabu mu Rwanda, ariko bagize ubwenge bwuko naho badacukura izo nzahabu bashobora kugira ihinguriro rishobora kuzihingura aho bazoca bagurira bamwe bazicukura. Voilà, nico gituma inzahabu zacu zica ku kibuga c'indege zigiye he? Zigiye mu Rwanda, izindi zikaja Dubai. Voilà, ubu Rwanda ruheruka kugiranira amasezerano n'ibihugu vya Burayi, amasezerano yo guhanahana ubutare. Nizo nzahabu zirimwo kubera iki? Bagize ihinguriro rihingura inzahabu naho batazimbura. Aha rero ho cavugwa amajambo menshi, ariko mumenye yuko zimwe muzo bakoresha ziva mu Burundi. Ubu n'ubwenge buhanitse. We kubera ubu twaye ibintu atakarite bifise, nukuvuga ngo baragucira baguha ayo bagomba yose. Baciye bazihingura rero zikamera nk'uku, zikabama ibi nivyo bita amarengo d'or. Ibi nivyo vyari bibitswe muri Berube, aho abari ku butegetsi babushikiyeko nta wuzi iyo vyaciye bizimirira. Je nibaza ko ari shetani yabitwaye kabisa, canke ushobora gusanga aragatunduzi kavyivye. Amareba murazi ko akora, ariko igihugu kugira ngo bigaragare yuko gitunze nuko amafaranga yaco ababitse mu nzahabu. Voilà, ico gihugu rero kiba gifise inzahabu zimeze mwenuku. Iyo gifise amatoni n'amatoni y'inzahabu zimeze nk'uku, kiba kibitse amadolari n'amadolari menshi cyane. Voilà, mu majambo make rero murabona yuko u Rwanda rwateye imbere gusumvya Uburundi, naho dusanzwe twimbura inzahabu nabo atazo bafise. Ngoma ndababwire akandi kantu gashobora kubugurura amaso mutahure neza. Vuze ngo mugirente mutahure neza. Inzahabu ziva mu Burundi zigenda i Dubai ku mwaka ni amatoni 5. Voilà. Ngomba rero abantu bigamba ngo barazi ibiharuro. Nabaha igiharuro turabe ko bagitora. Umuntu agitora cyo yandika muri commentaire. Basha, jenzo mukubitira isari kabisa. Iki giharuro cangoye gutorera inyishu, mugabo mwebwe ndizeye ko hatabura ugitora. Naho bavuze ngo ibiharuro nta kamaro bifise. Je cangaragaje, ndakeneye umuntu yizi igiharuro neza agitipure. Umviriza neza. Mugiye ku isoko mpuzamakungu, ikiro c'inzahabu ziri rafine canke zahinguwe rengo d'or kigugwa amadolari
ibihumbi 100. None amatoni 5 y'inzahabu agugwa angahe? Voilà. Amatoni 5 y'inzahabu agugwa angahe? Nukuvuga ngo amatoni 5 ni biro ibihumbi 5. Suko gayemwe. Ndekeneye rero umuntu yihuta kumwe kw'imashine akora iki giharuro aduha inyishu. Muri komantere muce muyandika. Bo aho uza gutora mu madolari ucu yahindura mu marundi. Dufate basi yuko mu marundi idolari rivunjwa ibihumbi 4,500, bimwe by'ibihumbi 5 ko ryo barigeze ku bihumbi 5 tuvyihoze tugira ibihumbi 4,500. Duce turaba ucu duha ayo izo nzahabu zoba zigugwa mu marundi. Mu yandi majambo izo toni 5 ayo madolari yashize mu marundi watoye angahe? Izo ni nzahabu rero ziva mu Burundi zigenda i Dubai ku mwaka. Suko nizere ko muriko murakora, hagira umuntu aza kumbwira ngo ntiyacumvise, yenkeneye inyishu. Muri make ngira ngo nuko ibiharuro bincumita, ngerageje kuraba ayo izo nzahabu zishobora gutanga mu marundi angana canke asumba bije y'u Burundi ku mwaka. Bije y'u Burundi ku mwaka dufate ko ari nk'imiliyaridi ibihumbi 2 canke 2 trillion. Voilà. Nimutagwa muri ayo igiharuro kizoba cabataye kuwa amazi. Kintu ngomba kubereka nigiki? Nariko ndabereka yuko mu gihe twebwe twokwiyubakira ihinguriro ry'iwacu kandi nababwiye yuko ritazimvye, nukuvuga ngo tukagishiriraho za nzahabu twimba ducukura, tukazicukura mu bwizigigwa, tugaca tuzishira mu iryo hinguriro tukazihingurira. Izi nzahabu zoshobora kuvamwo bije y'igihugu ku mwaka. Voilà. Aho ivy'amakori ntavyo dushizemwo, aho ivy'imfashanyo canke ivy'ingurane ntavyo twashizemwo. Oya, turiko dukoresha za nzahabu gusa. Voilà. Mu Rwanda ntibahingura inzahabu gusa, ntibarafina inzahabu gusa, bararafina n'ibindi bintu vya za tungstene n'ubundi butare kandi atabwo bafise mu Rwanda. Voilà. Ko ndavuga nti camwiyumvira rero. Mbega ubu butare tubwimvye, izi nzahabu tuzimvye, tukazihingurira, tukavuga duti aya mahera reka rero kwaraye abarundi bose abafashe vy'ukuri. Ninde muntu yosubira kuvuga ngo yagiye kwivuza arabura umuti? Ninde muntu yosubira kwidoga ngo agiye ngo bamurungitse kwivuza hanze arabuze ukuntu agenda kwivuza hanze? Ninde muntu yosubira kuvuga ngo yishwe n'inzara? Ninde muntu yosubira kuvuga ngo yabuze akazi? Ninde muntu yosubira kuvuga ivyo mwovuga vyose? Aho kuri twebwe abarundi ntico bagikemutse. Izi nzahabu zonyene murumva yuko zokora ibintu bihambaye ku gihugu, murumva yuko zohemba abakozi, murumva yuko zokora vya bindi vyose usanga biriko bikorwa na bije yatowe. Voilà. Murabona rero abagenzi ukuntu Burundi bwotera imbere mu kanya gatoya, mu kanya isase Uburundi bukaba buduze n'ibindi bihugu vyose bitakibubona niyo gaciye. Mugabo gushika ubu izi nzahabu nta murundi yoja ngaho ngo avuge ngo zirangiriye akamaro cewe. Kumbure bamwe nyene baroha ukuntu bazishikira. Urumva nuko nyene bimeze, no gushira mu mufuko nyene gusa nta kindi. Nukuvuga ngo twikwegerako. Nukuvuga ngo ineza ya benshi ntibaho. Jewe. Nukuvuga ngo nukwikwegerako gusa. Mbwirwa obeme mpejeje kontora ni obeme ntiwabonye umuntu yapfuye ntiwe urimo ngo jewe nti wewe izi nzahabu zizogukuza mu kazi ndakurahiye ngo yango je abarundi turazinanye nabiyorobetse mugaragira ndakubwire ntindabikubariye utaravye neza wewe uratembagaye kubera izi nzahabu ngo ya ni sawa ntandwi yaheze adashaye kuri izo zahabu nyene ntandwi yaheze
igipfa cyaburiwe mu Burundi n'umurundi. Reka tubandanye. Murumva yuko ibibuzi ivyo byose nariko ndavuga ari ubusuma, ukwikunda, ukwihererezako, ukwirundarundanirizako. Voilà. Abiba barivye n'uyu munsi abarundarundanya bariko bararundarundanya. Iki nico rero gushika ubu kigejeje igihugu aho kigeze. Voilà. Nari nababwiye rero nti tuzorabira hamwe ukuntu atagihugu gishobora gutezwa imbere n'uburimyi canke n'ubworozi. Ubu rero niko kanya nagomba tubigarukeko. Mu gihugu cy'u Burundi ibijanye n'uburimyi vyose vyinjiza amafaranga imiliyoni 78 z'amadolari ku mwaka. Aya mahera n'amahera make cane uravye aho tugeze muri kino gihe. Aya nibaza ko angana n'umushahara wa Cristiano Ronaldo. Ku bakunda agapira nibaza yuko umushahara wa Cristiano Ronaldo muwuzi. Ivyo ndazi ko hari hababizi kundusha, barashobora kutubwira umushahara wiwe. Nanga karorero kaboneka kugira ngo mushobore kubitahura. Mu gihugu ca Australia mu bintu vyose bashoye hanze ku mwaka, bashoye ibintu vy'agaciro k'imiliyaridi 450 z'amadolari. Aha muca mwumva yuko harimwo ivy'uburimyi, harimwo ivya nikere, harimwo ivy'ubutare, fer canke inzahabu. Aya mahera ni menshi, imiliyaridi 450 z'amadolari. Nukuvuga ngo mwizo miliyaridi 450 uburimyi, nukuvuga ngo amafaranga yavuye mu vy'uburimyi basanze ari miliyaridi 40 gusa. Nukuvuga ngo imiliyaridi 410 zavuye mu bindi. Mwibuke iki kintu rero, Australia ni igihugu giteye imbere cyane mu vyerekeye uburimyi n'ubworozi. Hoho ntibarimisha amaboko nk'aho iwacu, usanga barimisha y'amamashine ya kijambere. Usanga ubworozi bwabo buteye imbere gose, ariko uburimyi n'ubworozi bica bigira imiliyaridi 40 gusa. Murumva? Ngomvye kuvuga nti nta gihugu na kimwe gishobora gutezwa imbere n'uburimyi n'ubworozi, naho navyo nyene bifasha. Ubushinwa igihe bavuga yuko buri mu bihugu bikenye, bwari bubayeho kubera uburimyi n'ubworozi. Igihugu gikenye ni igihugu ubutunzi bwaco buhagaze ku burimyi n'ubworozi. Igihugu bahanze amaso uburimyi n'ubworozi, ico gihugu uzogisanga inyuma y'ibindi bihugu. Burundi ibice 80% by'abantu n'abarimyi n'aborozi. None mwumva iyaba uburimyi buteza imbere igihugu ntitwoteye imbere, ariko kubera uburimyi n'ubworozi bidashobora guteza imbere igihugu, turabambere ku isi bakenye. Ibihugu biriko biratera imbere, ubutunzi bubwirizwa guhagarara ku vy'amahinguriro. Eka ndabaha kandi karorero, intambara ya kabiri y'isi yose irangiye, murazi yuko Amerika yagizemwo uruhara rukomeye. Amerika yagomba yuko igihugu c'Ubudagi gitera imbere. Voilà. Ica rero izana uburimyi. Iti rero nimugire uburimyi n'ubworozi kugira ngo mushobore gutera imbere. Abadagi kubera bari baciye ubwenge barasimba baravyanga, kuko Amerika yagomba gutera imbere yonyene. Iti hagize abandi bantu baza mu bintu vy'amahinguriro cenca nkoroka. Abadagi rero baca baravyanga, bavyanse baca batangura kugira amahinguriro. Nico gihe baca batangura kugira hinguriro rya Mercedes Benz, amahinguriro akora imiduga. Nico gihe baca bakora Volkswagen. Nico gihe baca batangura gukora za BMW canke BMW n'izindi. Ubudagi buca buravugangwa kw'isi, Ubudagi burakomera. Umuntu atanyonze imodokari ivuye mu Budagi ntiyumva ryohewe. Ubu Ubudagi buri mu bihugu 4
vya mbere ku isi biteye imbere. Ubu Ubudagi nico gihugu ca mbere giteye imbere gusumvya ibindi mu Burayi. Voilà, murumva aho amahinguriro ageza igihugu. Nta gihugu gishobora gutera imbere kita ubutunzi bwacu budafatiye ku mahinguriro. Umuntu rero yari yibaza yuko mu Burundi dushobora gutezwa imbere n'ikawa, dushobora gutezwa imbere n'icayi, dushobora gutezwa imbere n'udukwavu canke inka canke impene canke ingurube. Aho nibaza yuko yoba arakura no mu mutwe. Aho navyo nyene bikenewe kwifasha mu buzima bwa misi yose. Narababwiye yuko biri mu gisata ca microeconomy. Ibi ndiko ndavuga vy'amahinguriro ni bimwe vyo ku rwego rwo hejuru biza muri macroeconomy. Voilà, microeconomy na macroeconomy narabisiguye, sinsubira kubikarukako. Kurangiza kuri ibi nariko ndavuga, uburimyi n'ubworozi nico bita economy primitive. Kera ivyo nivyo vyafatirwako kugira ngo barabe ubutunzi bw'igihugu. Ubu tugeze muri economy moderne, economy igezweho, economy ijana n'igihe tugezemo. Rero kugira ngo dutere imbere, igihugu cacu gitere imbere mu mwanya mutoya, dutegerezwa kwiyumvira no mu buryo bugezweho. Ntidutegerezwa kwiyumvira mu buryo bwa kera. Oya, ndabisubiyemwo. Imigambi rero y'inkwavu, umugambi w'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD wuko abantu bosubira kurima ikawa ikatuzanira amadolare, ikazana amadovize, nivyo kera yarayazana. Ariko iyo migambi si mibi, ariko nibaza yuko ari migambi ihagaze kuri ya ekonomi ya kera, ya ekonomi primitive. Ubu turakeneye kwiyumvira mu buryo bugezweho, tukajana n'ibihe, tukiyumvira ku mahinguriro. Nababwiye ko tutikanguye tuzosanga u Rwanda rwaradusize gose. Nukuvuga ngo mu Rwanda barafise raffinerie y'ivyo bita tin, barafise raffinerie y'inzahabu, bafise raffinerie ya tungsten, bafise raffinerie ya casterite. Ivyo rero vyo ngaha mu Burundi biruzuye, ariko twari twigera twiyumvira nico ciyumviro cukugira raffinerie kugira ngo tuvyihingurire. Ntimwumva yuko hari igihe kimwe tuzokwisanga twagiye kubagurira ibintu vyose kandi natwe tubifise ngaha. Imana nitwugurura amaso, iduha ubwenge kugira ngo twiyumvire natwe ku vy'amahinguriro. Ngiye ku vya petrole naho, mwamaze gutahura ico arico ihinguriro canke raffinerie. Ibihugu bidacukura petrole birashobora kugira raffinerie. Nukuvuga ngo nk'ubu tutimba ipetrole mu gihugu c'u Burundi, turashobora kugira duti tugomba dushinge raffinerie, ihinguriro ya raffinerie y'igitoro. Nukuvuga ngo nababwiye ngo abantu bimbura igitoro badashobora kugihingura, abo bantu ico gitoro bakidandaza ku mafaranga make. Abazungu bariyorera gusa. Iyo rero nawe ugize iyi raffinerie, ucugenda ukagurira ico gitoro abo bantu bariko baragicukura. Nk'ubu twoca tugenda nko muri Nigeria canke muri Angola, tukagurayo igitoro tukakizana. Aho mu gitoro harashobora kuvamwo n'ayandi mahinguriro menshi, ivyo twokwita petrochemical factories. Nk'imiti yo kwa muganga, ibice 30% nivyo biva mu biterwa gusa, ariko ibice 70% biva muri petrole. Ibice 30 vy'impuzu zikorwa biva muri koto, ariko ibice 70 vy'impuzu zikorwa ziva muri petrole. Nukuvuga ngo nk'amaniro, amapolyestere n'ibindi. Imiti yo kwa muganga, ibice 70% biva muri petrole. Ico bita rero petrole brut canke ya petrole bagicukuye, iyo ari igihugu kiriko kirayicukura, dufate nk'igihugu gicukura petrole, iyo kidafise raffinerie kiguma gikenye naho kiba gifise iyo petrole gicukura. Aha rero ikibazo gica kiza, mwoca mumbaza muti none amafaranga twokoresha ayo mahinguriro yose twoyakura hehe?
iyo yuko amahinguriro amwe ya rafineri usanga kuyashinga bitagoye bidasaba umutahe muremure. Leta naho yobona idafise ubushobozi bwo kubaka nk'iryo hinguriro, yoyo ikabifise uwo mugambi irazana uburyo bwayo. Amahinguriro ashingwa mu buryo butatu muri kibita PPP, mu Congereza nico bita public private partnership. Mu Gifaransa twovuga ko ari le partenariat public privé. Mu gihe leta ibifise iciyumviro canke ibifise umugambi wo kubaka ihinguriro rinini, igasanga nta mutahe ukwiye ifise, ica ihamagara abagwizatunga bo mu gihugu canke abagwizatunga bo mu makungu, bagashiramwo imitahe. Kandi kenshi iyo bigenze uku ihinguriro ryifata neza cane, kuko leta ikigomba kugira ku murindi w'abo bantu baba prive canke abanyamitahe. Ariko rero kugira ngo abo banyamitahe bashobore kuza, hariho intambamyi zikomeye. Izo ntambamyi rero nizo tubwirizwa kubanza gukura mu nzira. Ariko ntituba dukwiye kuzera inze, ntituba dukwiye guhanga amaso abo banyamitahe b'abanyamahanga cane. Uruhara rwa mbere rugirwa na leta. Leta mu gihe inaniwe no kwiyubakira ayo mahinguriro, hari ivyitegerezwa gukora kugira ngo abanyamahanga canke abanyamitahe baze. Ivyo twarabibabwiye mu cigwa giheruka, ivyo twotegerezwa gukora kugira ngo abanyamitahe baze. Ubwa mbere na mbere bwobwo nuko dukuraho izi ntambamyi za politiki. Uhuguma tugiranira ishari, inzigo, tunigurana, duterana ibidashika. Ibi bitegerezwa kubanza guhera. Hakabaho umwumvikano, hakabaho ibiganiro, hakabaho kwicara hamwe kugira ngo dukemure ibibazo biduhanze. Niba batavyumva mugabo nibaza ko batahuye ya exercice y'indogoba twaherako. Mu majambo make, twubatse aya marafineri, mwabonye yuko igihugu c'u Burundi cotera imbere mu kanya gatoya, hakaboneka akazi, hakaboneka amafaranga y'agaciro, abantu bakabaho neza, bakagira ubuzima bwiza, bakaronka ico bafungura, bakaronka ico bakora, igihugu c'u Burundi kigatagata. Igihugu c'u Burundi kigasubirana gateka n'icubahiro kamanye mu makungu, maze Uburundi bugasubira kuba nyabagendwa, kandi tukabaho atawe dusega twifise canke twifashe. Ica ca gatatu tuza kurabira hamwe itandukaniro riri hagati ya socialisme na capitalisme na communisme, kuko ibihugu kugira ngo bitere imbere usanga vyisunga canke bifatiye kuri izo system. Voilà. Imana nibahezagire cane, nizere yuko ikigwa mwagitahuye, kandi ndizeye yuko muza kwishura ku bibazo nagiye ndabaza, hanyuma muvuge ico namwe muvyiyumvirako. Bashobora no kutwunganira mu makomantere yanyu, canke naho mukatubwira yuko ivyo twavuze ari vyo canke mukerekana igihushane cavyo. Ivyo biremewe muri recherche. Reka rero twibandanirize rwa rugendo rwacu, maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ntimwibagire kugira subscribe, j'aime na partage. Ciao ciao.